Ndabaramukije bene data, amahoro y'umwami wacu Yesu nabane n'umwe wese muri kumwe na Françoise Habonayo. Mpayicubahira Imana kuko isuye kunyemerera kugira ngo ngaruke tuganire namwe ku ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Mukunzi wacu mwiza Yesu, ndagushimiye umwanya umpaye. Ndi imbere yawe ndakwinginga ngo mpwemu wawe mwiza andongore. Udushitse ko ibyo ushaka ko tumenya muri kano kanya. Mu izina rya Yesu nsengeye mwene data wese Mana yo mwijuru ankurikira muri izi saha n'uzonkurikira mu bindi bihe bizoza. Ibi ngira nganira nawe mu izina rya Yesu bize bimugirire ikimazi, abisangize n'abandi kandi abakorera akazi. Urakoze kubikora gutyo mu izina ryawe ugera Kristo. Amen. Haleluya. Ndi Françoise Habonayo rero ngarutse kubabwira ku gice nari nasigaje, igice c'ubutumwa Imana yampaye canke iyerekwa Imana yampaye itariki 18 z'ukwezi kwa gatanu. Turacari muri kwa kwezi kwa gatanu, byabaye vyinshi se nibwa biheze. Rero uyu munsi nje kubandaniriza hahandi nari nababwiye abakunze kunkurikira kuri chaîne Habonayo. Hariho aho nari mperutse kubabwira Imana yanyeretse igiti kirekire kiriko ivyamwa, mbona ndavyamuye. Hanyuma yongera nyereka ahantu hari imihwi, ndabigenda bicagagura. Hanyuma iyo mihwi yari iri mu dusashe, kandi ubwo busashe bwari bwanditseko izina ry'umuntu, izina ry'umwe muri utwo dusashe. Rero ngomba mvuge rero aho nari mbandanirije. Abatari bakurikiye ico kiganiro ca mbere, Imana ariko iranyereka abakozi b'Imana batashe. Jambo ry'Imana yaravuze ngo bagiye kuruhuka, ariko muri iryo yerekwa nanje nababonye ngo bagiye ngo muri vacances, ngo bagiye mu karuhuko. Rero ico rero nabonye yuko iyo umuntu atahutse canke agiye, ibikorwa yakoze abantu umwe wese asigarana ico yamuye kuri uyo muntu agiye. Ico yamwamuye ko arakigumana kuko nico aguma agenderako. Imana ishimwe. Umukozi w'Imana aherutse gutaha yakwigendera Pastor Elia Ndikunkiko. Hariho ibyo twamwigiye ko byinshi n'ibyo nabasangije, nico catumye muri rya yereka Imana inyereka ico giti kirekire namuye kw'ivyo vyamwa. Ibyo vyamwa narabibasangije muri video nabasangije by'ibyo namwigiyeko, n'abandi baravuze ibyo bamwamuyeko. Imana ishimwe. Rero aho nari ngeze rero narababwiye ko yari ni nkaho nari mu murima w'ishure. Ishure murazi ndabisumye gato, ishure rigira amaklase, rikagira amadortoir nk'abanyeshuri biga bararayo, rikagira n'imirima abantu bahora bagenda kugira imirima, bagenda kwigirayo kurima canke gutera ari amashu canke iki, bavyita ngo ni imirima y'ishuri. Rero uko kuntu rero Imana ariko irantembereza muri iryo shure, yanyeretse uwo murima, inyereka ico giti, inyerekana vya bitoki vya mihwi. Ubu rero tugeze tuvuge indani mu mashure. Rero hari ahantu nabonye ndiko ndagendura muri iyo shure, rero nsanga hari umuntu ari mu cumba. Ico cumba yara yambaye bw'inyuma, mugabo ngaho imbere hatambaye. Umuntu ari muri chambre yiwe ni bisanzwe. Hama mbona rero haje uwundi muntu amuravye acagenza umugongo inyuma, yiruka asubira inyuma. Ni reaction isanzwe, niko nawe ngira ngo uwo bigira usanze umuntu atambaye nuko uwo bigenza. Rero ubwo nyene uyo muntu akisohotse, nza mbona haje wa wundi umwe nababwira, umugore nababwira, umwana wiwe yaragiye kwinjira mu modoka itari yiwe. Imodoka yari itwaye abandi, hariho imodoka yari itwaye abandi, abana benshi. Hanyuma rero
mbona umwana umwe agiye kwinjira muri iyo modoka, nca ndamukurayo ndamushira umuvyeyi wiwe. Uriya muvyeyi wiwe rero niwe yagarutse aca arambaza muri izo nzozi, aca arambaza ati Françoise, ko amatara acitse, installation y'aha hantu iri hehe? Jewe rero sinamenya, nabona ndiko ndagendura iyo shure mugabo amatara acitse sinamenya ngo bayakiriza hehe canke bayazimiriza hehe. Ndavuga nti jewe ntavyo nzi, ariko byabonetse ko ari ibintu bitumvikana kuko byagaragara nkaho womenga nari nkwiye kuba ndahazi. Muri izo nzozi nabona ubenga byogaragara ko noba nari nkwiye kuba ndahazi. Wa muntu rero wewe uwo mudamu byaboneka ko yari zamugiwe ryo kurara ico gihe, kumbure bukeye haza abandi gutyo gutyo, ariko uwo munsi niwe yari yaharaye, niwe yarajejwe kubiraba. Hama rero amatara acitse urumva yashaza kumbaza ati bayakiriza he? Nti ntavyo nzi. Iyo ni inzozi ya mbere canke ikurikirana za zindi nababarira, nza kugaruka kubasobanurira ico umwami Imana yampishuriye. Mwibuke ko izi nzozi ndiko ndababwira nazibonye le 18 mai, mugabo nazisobanuriwe le 27 mai muri uyu mwaka wa 2024. Rero ushaka kuvuga uti none kubera ko uwo mwanya muremure sinari bwasobanukirwa ico bivuga, nari ngisenga, hari ibintu ushaka kubona ukayoberwa ivyo ari byo. Hama rero uyo muntu urumva yabaye gusa, uwundi aramubonye, hanyuma amatara acitse, hanyuma amatara aracitse, haje uwundi ambaza installation, ndabibura aho installation iyo image tuyirengana, ndaza kuyigaruka ko ndayisobanura. Mu nyuma ncambona nk'uwo kugura akadirisha, ncambona inzu zine zitonze umurongo. Izo nzu zitonze umurongo, imwe, zibiri, zitatu, zine, ziri nko ku murongo umwe. Hanyuma kandi nabona zifise nka forme imwe. Hanyuma mbona inzu imwe yose irakubuye indani. Bakubuye mugabo bakuburiye imbere y'umuryango. Hagati ya y'iyo nzu naho bakuburiye ubucafu harashobora kurengana imodoka, hariho ibarabara. Rero urumva baratweze ubucafu mugabo buba nk'umusozi canke nk'ikirundo barunze ahantu. Rero kubera yuko izo nzu zari zine, umwe arunze imbere yiwe ahatumbiranye n'inzu yiwe, uwundi akarunda ahatumbiranye n'inzu yiwe, uwundi gutyo, uko za nzu zari zine, ya micafu yose irundagiye wamenga byaformye une montagne, umusozi uryamye. Hanyuma iyo foto ndayibonye, nza numva uwundi muntu aravuze ngo, abwira umwe ari mu nzu ya kane, duhereye hejuru yagira kane, ariko duhereye hasi niyo yacitangura, muca muvyumva uko byari bitondetse. Numva abari uyu muntu ari ku ntango ngaha aramubwira ati, ibi bicafu biri imbere y'inzu yawe bikureho, ibi bitumberanye n'inzu yawe bikureho. Mbona rero uyo muntu aragiye, bya bicafu abikuyeho, haca hasigara ivya babandi batatu, donc bya za nzu zitatu. Uko niko nabibonye muri iyo nzozi. Imana nibahezagire. Uti bisobanurwa kute rero? Imana yarambwiye iransobanurira iti, uriya muntu wabonye ari mu cumba ni umukozi w'Imana, umwe mu bakozi b'Imana bo mu mashengero yacu ya Pentecote ari i Burundi. Uyo mukozi w'Imana yari, tuvuga ngo yari yiwe. Kuba mu cumba ni kuba ahantu wumva kuri uri iwawe canke mu bantu bawe, canke donc ahantu udafitiye ubwoba, uri iwawe, ahantu wisanzura. Uyo muntu rero yaragiye iwe, nkuko muri izo nzozi nabibonaga mu cumba, arisanzura, afukura ubwambure bwiwe.
abaswahili bati bahati mbaya canke ni kubw'igihamana kibi hinjira umuntu aca aramubona abona ubwo bwambure abonye ubwo bwambure aca asohoka yiruka ariko nagira ndababwire ngo uyo muntu yisanzuye ni ukuvuga ngo yavuze ibiri mu mutima vyiwe arabivuga azi neza ko ari imbere y'abantu biwe nka kwa kundi umuvyeyi ashobora kuvuga ijambo arivuga bari kumwe n'umugore we gusa canke bari kumwe n'abagenzi biwe ba hafi cane bamwe adatinya bamwe ushobora kuvuga iryo utovugira en public mugabo imbere yabo karivuga uko niko byagenze bene data nagomba mwumve iyi situation ingene imeze mumve n'ingene umugwanizi akora uyu muntu yarisanzuye cane avuga vyose nk'uko umutima wiwe abifise mu mutima ariko haboneka abandi yaje arabibona ya matara aca aracika ni ukuvuga iki ni ukuvuga ngo amatara acitse habaye ikintu gituma haza umwijima ati ni giki ndabizi abimuhemu mwamaze kubisobanukirwa habaye ikintu c'umwijima ico kintu c'umwijima rero kimaze kuba kivanye n'ubwo bwambure bwabonetse bw'uyo muntu umwijima umaze kuza haca haboneka uyundi aza arirukanga ati ko amatara acitse tuyakiriza hehe ni ukuvuga iki ni ukuvuga ngo uyo muntu yarisanzuye avuga nk'uko ariko abwira abakunzi canke nk'abantu biwe ariko habamwe uwundi muntu abona bwa bwambure bishoboka ko wewe ngira ngo mu bakunzi biwe ntiyari arimo sinobimenya ariko yabibonye aca arabisohora bica bija hanze bica byumvwa n'abatovyumvise bimenywa n'abatobimenye bica bicika bibi birasanzara hirya no hino urumva ko byabaye ibintu bibi cane amatara aba aracitse amatara abaye acitse haje umwijima mu bantu hakaba umwijima mw'ishengero hakaba amajambo menshi mbese muhemu yari yose yakubonekaho bigenda gute umwijima winjiye uba winjiye Imana ishimwe ku bwa bene data abakozi b'Imana bama kwizamu bakavuga ati umwijima winjiye dukora iki twatse murabizi haciye haba ndibuvuga ngo ni ikanguro ryo gusenga aho abantu benshi mu magrupe menshi baciye bahaguruka barasenga ku magrupe ya WhatsApp abantu benshi basanga bariko barasenga ku magrupe mu mashengero kanaka basanga abantu bafise imyanya yabo yo gusenga abandi bagahura ku matelefone bagasenga bagize igihe cyo gusenga kuko umwijima bari babonye ko winjiye Imana ishimwe umwijima rero umaze kwinjira uko gusenga niko kurondeza mbega ni hehe twakiriza ni hehe installation iri hehe muri kwa gusenga Imana ishimwe muri kwa gusenga habonetse aho installation y'amatara iri Imana ishimwe habonetse aho hantu installation y'amatara iri haca amatara aratswa amatara yongera kuboneka ariko ngomba kuvuga ko uko kuntu umwami yabimpishuriye ati ikintu kizimya amatara ni ibyaha kandi ikintu catsa amatara installation ikintu gituma amatara yaka akongera kwaka ni communication Imana ishimwe ushobora kuba waragiraniye accrochage n'umuntu mukagira ibyo mupfa kumbure umuntu akabisohora hanze we utagomba kubisohora kuko biba mu muntu byose siko bija hanze nawe mwene data urabizi ko ufise byinshi mu mutima wawe ariko byose hamwe byoja hanze mbese wose garawera reka hari ico bita accident hariho ibintu bisohoka par accident
kandi nongere mvuge nti mwene data ukabona ibintu byasohotse par accident bitandukanye n'ibintu umuntu ashobora kugenda akemanga, bitandukanye kuko byose ibyo tufise mu mitima hamwe byoja habona, mbese ninde yosigara adatsinzwe. Yesu atubabarire cyane. Ariko Imana ishimwe, Imana yihangana, Imana igira imbabazi, niyo isoma mu mutima ikabona uko jewe meze nuko we umeze nuko nakameze. Hanyuma mpemu yera nawe Imana ishimwe igikorwa ciwe no kutubwira tukihana. Ukihana atabandi barabimenya. Uti Imana mbabarira niyumviriye naka nabi. Yesu akaba yakubabariye naka atarabimenya. Ariko hamwe naka yobimenya, akamenya ingene bamwiyumviriye nabi, akamenya ivyo mwiyumvirako, akamenya vya bindi vyose biri mu mutima akabimenya. Mwene data, ikiba gikwiye si gusaba ngo Mana mbabarira gusa, kuko yamaze kubimenya. Igikwiye nuko ucugenda ukamubarira uti inshuti yanje mbabarira, aha vyatewe niki. Haleluya. Niko rero Imana yaciye inyereka ati wabonye ziriya nzu zine waciye ubona nyinshi zatewe n'ubu bwambure bw'uyu muntu, kuko urumva uwo muntu niwe nabonye. Hanyuma ndaje gutya njambona izo nzu zine. Izo nzu zine ni amashengero ane. Aya mashengero ane afise abayakukira canke abayatwara, kandi bivuye kuri ivyo bintu Imana nabonye niho naciye mbona n'izo nzu zine. Rero umwami arambwira ati zirya nzu ni ishengero niri arabimbwira byose, nshatse kubivuga hano. Aca arambarira kandi ati kandi kubera yuko ikosa ryamaze gukorwa umuntu arihana, ati bakubuye inzu zabo, nta vyaha biri muri bo, babikubuye. Atariko ingorane heraba bakuburiye imbere y'amazu, bakuburiye imbere, ntibyatawe ngo bikugweho. Atari kuyu wewe raba yakuyeho. Imana ishimwe, Imana ihabwa icubahiro. Uri yakuyeho ninde? Ni wa wundi yagenda bakagira reconciliation, bakaganira n'uwo bagiraniye accrochage. Ti mbabarira, ijambo ryagenze uko. Ababizi murabizi. Yavuze ati Imana ishimwe, ndera ubu ntaco dupfa, byose twabitunganije. Abarakuye ikirundo imbere y'inzu yiwe. Inshuti yanje mwene data, ibi birundo bindi bisigaye nta kindi na kimwe gishaka kubikuraho atari reconciliation. Niba ubona hari ikintu mupfa n'umuntu, ntibisaba gusa gusenga no gusaba Imana imbabazi, ariko bisaba gushikayo mukaganira, ibintu bikaja mu nzira. Imana nishimwe nuko umwami Imana yabimbwiye. Iri ndabivuze ngo bifashe na mwene data wundi hari hahugejeje wihana utunganya, shikirana wa wundi mugire reconciliation. Umwami Imana Yesu ahabwa icubahiro. Nariko ndavuga rero nti umuntu hariho ico yabonye yuko bakosheranye, bagiraniye ingorane cyangwa kutumvikana hagati y'umuntu n'uwundi bikamenyekana. Umuti n'ukugenda mukabiganirako. Ukwihana urashaka kubona uti naragize kosa, ukihana ugasaba Imana imbabazi, ariko na wa muntu kuko yabimenye, kuko byamushikiriye, uca umushikira muganire, umubwira uti vyagenze uku hajya byabaye kubera uku byagenze, muganire. Imana ishimwe. Jambo ry'Imana riratubwira neza uko bikwiye yuko haba reconciliation, gusubiza hamwe, mugasubiza hamwe, mukiyuzuza, umuntu akiyuzuza n'uwundi. Imana ishimwe. Ico ni igikorwa Kristo Yesu yazanye. Yesu yaje kutwuzuza n'Imana, kandi ijambo ry'Imana naryo ratubwira ngo twahawe igikorwa c'umwuzuzo. Natwe twarahawe ako kazi k'umwuzuzo. Imana ishimwe. Reka turabe iryo jambo, turirabe hariya mu gitabo ca hariya ku murongo wa kangahe, ijambo ry'umwuzuzo
turabe mu gitabo ca Luka 12 oya deuxième Corinth Abikorinto ba kabiri igice ca 5 umurongo wa 19 na 20 haravuga ngo niko kuvuga yuko Imana yari muri Kristo yiyuzuza n'abari mu isi ntiyabaharura ko ibicumuro byabo kandi yatubikije ijambo ry'umwuzuzo. Haleluya. Ku murongo wa 20 ngo nico gituma turi ntumwa mu gishingo ca Kristo. Imana isa n'ibingingira muri twebwe, turabinginga mu gishingo ca Kristo mwiyuzuze n'Imana. Imana ishimwe. Bene data, kwiyuzuza n'Imana. Ntushobora kwiyuzuza n'Imana hanyuma ngo ureke kwiyuzuza n'umuntu. Uyu muntu mwagirira ni ibibazo nimutiyuzuza. Ntuvuga ngo twiyujuje n'Imana twahejeje. Oya. Imana icigutuma tigenda wiyuzuze na mugenzawe. Imana ishimwe. Rero bene data, nta muntu adakosha kuri iyi si, ntawe uriho. Ariko iyo ugize icyo upfa na mugenzawe, umuti wabyo si ukugenda gupfukama ngo uvuga ngo Mana mbabarira. Ni byiza, ariko uhejeje kubera nakayabimenye ushugenda mu bitunganye, mu bishabona, mu bishe mu muco. Imana nihabwe icubahiro. Irindi jambo twosangira kumbure ryo dufasha ni iri jambo ryo muri Zaburi 32 ku murongo wa mbere. Zaburi 32 ku murongo wa mbere haravuga ngo haravuga ngo harahiriwe uwahariwe ugucumura kwiwe, icaha ciwe kigatwikirwa. Nagomba kuri iri jambo ngo icaha ciwe kigatwikirwa. Nk'uko tumaze kubona tizanzu zari zikubuye neza, ariko uwo mucafu wavuye mu nzu wari uhindiye ahantu imbere haboneka. Biracari imbere y'inzu, kuko umuntu yakubuye akuburira imbere y'inzu. Ariko nk'uko nababwiye wa muntu Imana yamubwiye ati kuri ibi bintu, mbona arabikuye. Imana nishimwe. Naho handi hose hasigaye nta kindi gisigaye atari uko vyokungwaho. Rero bene data, nshuti z'umusaraba, umuntu wese agenda kure. Iyo nzozi yanyeretse kuri iryo nzu zine, ariko na wewe na jewe hariho ibindi bituraba. Nshobora kuba narihanye mu mutima, ariko nasunikiye imbere ntabikuyeho ngo bikugweho. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo harahiriwe abahariwe ugucumura, ngo hahiriwe uwahariwe ugucumura kwiwe, icaha ciwe kigatwikirwa. Ikintu catwikiriwe no kuvuga ngo ntikiba kikiboneka, ariko igihe kikiboneka woba umuhigwe gute? Ko umuntu wese yohaza abona uwo mucafu, umuntu wese yohaza umunuko w'ivyo bintu ari umusanganira. Hari uwundi muntu w'Imana yihanye agira neza. Turabe mu gitabo Ingoma za kabiri igice ca 33 uriya murongo w'15. Ingoma ya kabiri 33 ku murongo wa 15 haravuga ngo iki? Ngo kandi akuraho ibigirwamana vy'amahanga, akura na ca gishushanyo mu ngoro y'Uhoraho n'ibicaniro vyose yari yubatse ku musozi uriko ingoro y'Uhoraho ni Yerusalemu, abishiburira inyuma y'igisagara. Haleluya. Aka kajambo ngo abishiburira inyuma y'igisagara, abikuraho bari yarinde, yari Manase. Manase yari yakoze ibibi byinshi, ariko Mose Imana yamwiyereka akihana, yarihanye neza, atunganya ibintu vyose yari yarononye. Naho ngo nibi navyo ngo nibigirwamana vy'amahanga yari yarubakiye aho hantu,
ngo acarabikuraho ngo abishiburira inyuma y'igisagara. Ni ukuvuga ngo iki, ahari ntivyasubira kuhaboneka. Imana ishimwe, natwe twige gukuraho no gushiburira kure aho bidasubira kugaragara. Imana nihabwa icubahiro. Ni kubwa reconciliation, kwiyuzuza na mugenzi wawe, nivyo bikuraho ivyo bidundura vy'ivyaha byo kutumvikana n'ibindi vyose. Kuko nasanze buriya nta muntu afitiye umuntu akora ikintu nabi mu buryo bw'urwanko, biba byavuye gushika ari ku rwanko. Si kenshi abantu b'Imana bagira urwanko, gusa haba hari ikintu mutahurijeko. Kudahuza ku kintu rero bigatuma musa nk'abatumvikana. Ariko iyo mwongeye mukabiganira uti hajya nadugije ijwi kubera uku vyari bimeze uku, bica bihera beneda. Imana ihabwa icubahiro. Natwe beneda dukora uko. Umuntu wese akura ikirundo imbere yiwe, ukura ikirundo imbere y'izina ryawe, ivyaha vyawe bitwikirwe. Nkihagaze ahanyene, hari abantu benshi bakunda kwihana ariko batazi no kwatura. Umuntu akihana mu mutima, agacumura, akihana, agapfukama, ariko atatura. Atura icaha cawe nshuti yanje, atura icaha cawe, ubabarirwe mu izina rya Yesu. Kumbure ico bikindi cigwa c'ikindi gihe, ariko kwatura, kwihana no kwatura n'ibintu bibiri kandi bikwiye kujana. Wihana ukanyenyekea, ugaca bugufi imbere y'Imana n'umutima wicuza, hanyuma ukaturira umukozi w'Imana akagusengera. Ivyo bintu abantu barabitituye muri iyi minsi, ntibagishaka kwatura, ariko ni ngombwa ku muntu w'Imana yatura. Imana idufashe. Rero nkiri kuri izo nzu zitatu, kuko ndacari kuri rya yerekwa bambe izo nzu zine, urumva ko imbere y'inzu imwe byarakuweho, naho imbere y'izo nzu zindi navyo bikwiye gukurwaho mu izina rya Yesu Kristo. Ngaruke rero kuri wa muntu yavuga ati mbega bacanye installation y'amatara iri hehe, ko amatara azimye ngomba kuyatsa, iri hehe? Aho naho wewe nanje tubona ko amatara yazimye. Nta wundi abona ko amatara yazimye atari umuntu ari maso. Umunyezamu, umuntu yama kwizamu, niwe abona ko amatara yazimye. Abandi bashobora kuba batabibona, ariko wewe urashaka kubibona. Cane cane abasenzi, abantu bama imbere y'Imana, barabona ati ubu hari cuka kibi, ngwino duhaguruke dusenge. Ubu unye hariho ibintu bitameze neza. Imana ishimwe, Imana ihezagire abantu b'Imana bama bareretse, bateramiye igikorwa c'Imana. Umuntu wese akora uko umuhamagaro wiwe umeze. Imana ishimwe. Hari umuntu yoshaka kwibaza ati mbese uriya mugore ko yama avuga kandi ntatinya, akavuga abantu ko adatinya, kubera iki yama ariko aravuga, none ni we wenyine afise ibyo avuga? Mwene data, umuntu wese akorera mu muhamagaro wiwe. Niba Yesu yesigaye yampamagara, yambwiye ijambo, kandi iryo jambo ndarihagararamwo. Yambwiye ngo ico nzokubwira aba ari ico uzovuga, uwo nzogutumako aba ari uzobwira. Haleluya. Arinda ambwiye ati mbese umuplanto akazi kiwe si ugutwara ikete, bakamuhata ijana hariya, twara hariya. Kera bagikoresha amakete. N'uyu munsi nta kindi, ico umwami ambwira nico nzovuga. Bene data, ntimuze mubibaze ngo nta rupfasoni ngira canke ndubahuka cane canke oya, suko, ahubwo ntinya umwami Imana. Imana ishimwe. Umuntu wese uko yahamagawe. Niba Yesu yampagurukije kugira ngo nse nk'umuntu adatinya, yampagurukije ubwo arazi ico yabigiriye. Umuntu wese uko yahamagawe n'Imana aba ariko akora. Imana nihabwa icubahiro.
nongere kandi mvuge ku matara azima. Amatara azima ryari bene data, amatara azima ryari. Amatara azima iyo hari ikintu kije c'umugwanizi kikaza kikaronka ikibanza kikaronka icicaro, amatara acazima. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mwame mugavye ngo kandi amatara yanyu ngo yame yaka. Ngo amatara yanyu yame yaka. Umwami Imana dufashe kugira ngo ntitwemere ko amatara azima. Itara ryawe mwene data ntirikazima, rishobora kuzimishwa n'ibintu byinshi, ariko cane cane ivyaha nivyo bituma itara rizima. Ibyaha mw'ishengero bituma itara rizima. Iyo habaye amajambo menshi, umenye utahantu nta usalamu hari. Satani yamaze kunyegetera. Muce mubanguka, musenga Imana, dusenga Imana kugira ngo umuzi mubi usohoke. Imana ishimwe. Rero ico novuga muri iri yerekwa, Imana irashaka ko abantu twama tugavye, twama turi maso. Navuze ngo iri yerekwa ryaraba ishure canke une école, ni byaraba ibintu vyinshi, imirima y'ishuri, amadortoire, mu maklase, ibiki, abakozi n'ibindi. Ariko vyose biraba umuntu w'Imana yamenye Imana. Muze tube maso, tugabe, turorere databuja agiraze. Kandi bene data kunze, ndababwire ngo ijuru rirazimvye kandi ijuru rizojamwo abera. Ijuru rizojamwo abera. Imana ntizokangwa ngo nakakoreye Imana cane ngo amaze igihe kirekire mu ngoro y'Imana. Mwibuke ko n'abamarayika ngo bacumuye ku Mana ngo barahebwe barakorogwa. Bari abamarayika baba mw'ijuru, ariko kubw'icaha bakoze Imana ntiyabihanganiye, barakorowe. None wewe nanje twoja kuvuga ngo tumaze imyaka myinshi mu gakiza. Imyaka myinshi mu gakiza ntacivuze. Ngo jewe nkufise ibikorwa bikomeye cane, ngo ndi umuntu akomeye. Oya, umuntu akomeye n'umuntu uhora hadaharura ku bigabitanye. Nico gituma bisabwa ko umuntu waba uri umutoyi mu gakiza urabe ko ahagaze neza mu Mana. Waba uri umuntu munini ufise igikorwa kinini ya mw'ishengero, urabe ko uhagaze neza mu Mana. Imana ishimwe. Kuko nk'uko abandi batambutse bakagenda, niko nawe nanje igihe kizoshika umuntu wese akagodoka. Ariko nugodoka, data azoguhemba. Azoguhembera iki? Azoguhembera aho uzoba ugejeje. Ntazoharura ngo heraba ngo herabe. Irangiza ryawe niryo ziryo kwerekana aho uzoja. Yesu nahabwa icubahiro. Rero umwami arakoze kuko ampaye kubabwira kuri aya majambo. Nsubiremwo, ndayasubiremo kandi gatonya. Umurima w'ishuri wari urimwo ivyo biterwa, ariko uwo murima w'ishuri wose muri rusange wari kw'ishuri. Iyo mirima yapartena kuri ekole kanaka. Ikaba ifise imirima y'ishuri, amadortoire, amaklase, ibifise n'abakozi bakoreramo. Vyose ndabamenyeshe ko ari iyerekwa. Rero mwiyerekwa ni Imana ibishatse kwigisha umuntu gusa. Rero aho hantu iyo shure canke iyo ekole ni mu bantu b'Imana, canke ni mu kigo c'abantu b'Imana, abantu bamaze kumenya Imana. Muri abo bantu bamaze kumenya Imana hariho abakozi b'Imana, nibo umwami Imana yanyeretse. Kandi muri abo nyene niho Yesu yariko aranyigishiriza kugira ngo ndabe Imana inyigishe, inyereke uko ibintu bimeze. Mwene data nshuti y'umusaraba uri kurankurikira, nubona umuntu anyereye akanyerera ukabona ati iki kintu ntikimeze neza, reka kuca ubisanzaza, kuko nubisanzaza
uyu yakoze ibi ashobora kwihana, ariko we wabisanzaje sindabizi ngo uzokwihana ryari. Nico gituma dukwiye kugaba tukaba maso bene data. Mbega umushikiriza gitutsi wese we mutukanye? Mbega niba ubihaye bangahe 5 6, iyo nkuru niri kwiragenda ariho uri kurayitanga. Imana tubabarire. Nizera ko umuntu wese yasabye imbabazi ku giti ciwe, niko nizera. Nutabura abikora mwene data ubikore, Yesu akubabarire. Hanyuma ikindi naco, muri iyi nzozi Imana yanyigishije, yanyeretse mw'ivyo bintu bikomeye mwumvise, ariko ikintu kinini nongera kugarukako, ntukunde kwitara rizima. Itara niryazima nyaragasa watse, nyaragasa urondere ubucuti bugaruke, amahoro agaruke, umucanwa wongere wake. Kuko Satani we ukimunezera nuko hoguma umwijima. Ariko Yesu araje beneda, kandi Yesu araje gutora umugeni wiwe. Yesu araje gutwara abo yacunguye. Yesu araje gutwara abamurindiriye. Wowe nanje tube maso. Hanyuma ikindi, inshuti z'umusaraba bene data, tugeze mu gihe kigoye, igihe kibi, igihe Satani ariko arigaragaza mu buryo bukomeye cyane. Mwene data, raba kuri mu kibanza cawe. Raba ntuhava ugenda mu igare ririko riratwara abantu mwirimbukiro. Amafaranga atwaye abantu benshi, icubahiro gitwaye abantu benshi. Ibintu vyinshi cyane byaramaze Satani yaramaze kwiyestara. Bamaso mwene data. Wakoreye Imana cyane, waravuze Imana kuva kera. Bamaso kugira ngo irangiza ryawe rize ribe neza. Mwene data nshuti y'umusaraba, uri kuranyumviriza, uri kure canke uri hafi, ubu uzonyumva no mu kindi gihe, ndakugira inama mu izina rya Yesu Kristo. Nanje ndayigira. Wihane bigishoboka. Wihane bigishoboka, utunganye bigikunda. Mw'izina rya Kristo Yesu, bene data, bene data, bene data, ba Kristo benzango, ba Kristo bene data, dukunde igikorwa c'Imana, dukunde abakozi b'Imana, dukunde abavyeyi bacu, tubafuke mu buryo bwose bishoboka. Nunanirwa kumusengera, ukananirwa no kumushikira ngo umuhanure, ndakwinginze ntihakagire ikintu kibi giterwa nawe witwa ngo uri umuntu w'Imana, ariko ukaba ukora ibintu bitari vyiza. Enda nimuze tugarukira Imana, umuntu wese yihane bivuye ku mutima. Imana data ibaha umugisha, ibahezagire. Yaraye amajambo Imana yampaye muri iri yerekwa ry'itariki 18 z'ukwezi kwa gatanu. Iri yerekwa ryaba yerekwa rirerire nk'uko nabibabwiye, ariko ndashimiye Imana. Imana iri kwirategura ishengero ryayo. Imana iri kwirategura abantu bayo. Imana yarambwiye ubwa mbere ngo nimbwire abantu ngo mbega ishengero niki. Ishengero n'abantu bose bakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza. Ntiturabe aya madenomination canke aya makongregation tuba turimwo, ariko turabe kuba ishengero rya Kristo no kuvuga iki. Ishengero rya Kristo ni wese yakiriye Kristo akaba arimwo muhemu yera. Uwo Yesu abereye data, uwo n'umwana wiwe. Ijambo ry'Imana ryaravuze ngo abagendeshwa na mpemu w'Imana bose nibo bana b'Imana. Haleluya. Kandi abo bari ku mpande zine z'isi, kandi abo tubasanga henshi. Si mw'ishengero ry'iwacu gusa, ariko n'ahandi barimwo. Ico novuga, wewe nanje, aho Yesu yadushize, aho Kristo yaduteretse ngo bariho dukorera, tuhabera bizigirwa, tuhabera abakozi b'Imana beza. Imana ishimwe. Imana yaguhamagaye, yagutoye ibigomvye, ibikunze, ibinezererewe. Haleluya. Nasomye ijambo ry'Imana rimbwira ngo Kristo Yesu ngo igihe yatoranya za ntumwa 12, ngo yatoyemwo abagomba. Kuvuga ngo bajya yatoyemwo nibo yarashaka. Ngo kandi ico yabatoreye ngo byari ibintu ibi bibiri.
ngo yabatoye kugira ngo bigishe abantu, kuko bari babanye na Yesu, nibo bari bazi Yesu, nibo bari gushobora kuvuga ibya Yesu. Ati bigisha abantu, icya kabiri ngo babohora baboshwe n'abadayimoni. Ivyo bintu bibiri, kubigisha no kubabohora. None abo bantu intumwa za mbere bene da ntibabikoze? Barabikoze. Nico gituma wowe nanje uyu munsi tuvuga Yesu nuko ubutumwa bwiza bwadushikiriye. Iyo baba barabihoze, kumbura ubutumwa ntibuba bwaragiye. Ariko bene da muze dukore, umuntu wese azirikane ihamagarwa ryiwe. Umuntu wese amenye ati data yarampamagaye. Ko yampamagaye rero, reka nkoresha uyu mwanya neza nk'uko umwami yawumpaye. Haleluya. Imana ibahezagire inshuti zanje. Nizera ko ntabarambiye, ariko turushizeho gusengeranirana, umuntu wese ahagarare ku izamu yiwe. Kumbure navuze vyinshi ibyo mutasobanukiwe, muzobimbaza inbox canke muri commentaire, mwamazonshoboza ndavyishure. Imana data ibahezagire. Mwari kumwe rero na Françoise Habonayo. Nomero za telefone ni za zindi, ni +46 768 00 65 46. Kandi shene turiko ni shene Habonayo. Imana iduhana umugisha namwe. Amen. Haleluya. Ndagushimiye mwami wanje Yesu. Ndagushimiye kuri ubu butumwa umpaye kuvuga Mana. Haleluya. Ndasabye mpwemu yera ngo abukurikirane. Ndasabye uzobwumva wese bubwira ico bikoze ku mutima wiwe. Mw'izina ryawe yera Kristo Yesu, udufashe kwera no gutungana. Haleluya. Udufashe mwami Yesu Kristo, udusobanurire ivyo watubariye, muntu wese abimenye. Kumbure noba ntabivuze nk'uko bikwiriye, kumbure sinasobanuye nk'uko mpwemu yera ariko arabisobanura muri jewe, ariko ndakwinginze kugira ngo umuntu wese uce umushikira umubarire. Ndagushimiye kubikora, ndagushimiye kunshoboje, icubahiro nganje kugarukeko, mu izina ryawe ryera Kristo Yesu. Amen, amen.